Landry nabeshi oya ntubeshe basa kuba muri camera saro oya gusa nta ntebe ziri muri saro yabye nta ntebe zari muri saro kandi sinibagirira hafi ikibazo singombwa ibiri mu cyumba cy'umuntu singombwa ko tubishira ku mateleviziyo akajambo kamwe kuri Farias Farias mu legend vuba cyane kuri bisasu bitandukanye ari kumwe na Juma Jux ari kumwe na Harmonize ego kirahari urisire ko gihari Farias na hari ya birahari atako gusara utuntu twazo twagiye turaba ari nk'umutarani Rwanda biza ariko ama projet arahari arafite projet ari kumwe na Rayvanny Farias arafite projet ari kumwe na Q-Boy Msafi Farias arafite projet n'umurimvyi w'umurundi kandi akiduga mu muziki atari banga umuvugizi asingombwa. Yeah, ladies and gentlemen, call me the baddest. The boy was born in town, John Bontown. Landry in the song. Yeah, fresh imeze neza murakomeye. Bakunzi ba Sunlook TV, bakunzi ba Foire no vuga neza yuko ari umwana mwinze, bakunzi ba muganga, bakunzi umutarani kwa umeze gute murakomeye. Dani sasa uri kwa gufura bro watumiwe hano canke waje kuryoherwa nk'abandi ya je naje gukora nk'akazi kanje ka misi yose mfise ibikorwa vyinshi novuga neza yuko naje ko no musi ariko kandi naje kuraba ukungene abanyagihugu abene gihugu ukungene baryoherwa inyuma y'imyaka misi batabona umurimvyi kuri stage ya Landry Jemba numva twoja kubibazo Shrize hari abantu bavuga ko urabira abaririmbyi abo supportinga mano bivuze kwikivyo ndabira abaririmbyi gute bavuga ko witayeho gose Olege Alvin atabwo muraba niko urigigama Olege n'umuririmbyi twacanye muri vyinshi ataraba nawene kubera ko mugiye kumenya cyane ari uko tugiye muri vyinshi ariko Olege numwe maririmbyi bakora neza kandi bari mu rungano rushasha ndetse nka jewe ndi wamesha ko ari mu rungano rushasha Olege numwe maririmbyi bakora cyane kugira ashobore kwiteza imbere kandi baze neza yuko atakibazo yabitwaye kandi nshikira umuririmbyi bivaye n'akazi kiwe nshikira umuririmbyi bivaye n'ingene karakora ico Landry avuze nuko Alvin adakora canke ni kubera Alvin mutafunganywe niyo mpamvu tamusapoti Alvin tumaze gukora ibiganiro vyinshi kandi bitandukanye abantu benshi bamenye Alvin bivaye na Landry promoter ndabizi ari ibiganiro vyinshi twakoze bingi sana twaramweretse abantu baramubona ubu rero hageze ko mwereka Olege abantu Alvin ntabwo akenewe arakenewe n'amahoro ibiganiro vyinshi bitandukanye na Fopus nakoze ikiganiro cy'umugore wiwe n'ibindi byinshi biracaza n'umuririmbyi mu Rwanda karakora cyane abaririmbyi bose je muri abaririmbyi bose simvangura sincagura umuririmbyi wose ari karakora turakorana yego tuve kuri Alvin na Olege mana akajambo kamwe kuri Farias Farias mu legend vuba cyane kuri bisasu bitandukanye ari kumwe na Juma Jux ari kumwe na Harmonize ego kirahari urisire ko gihari Farias na hari ya birahari atako gusara utuntu twazo twagiye turaba ari nk'umutarani Rwanda biza ariko ama projet arahari arafite projet ari kumwe na Rayvanny Farias arafite projet ari kumwe na Q-Boy Msafi Farias arafite projet n'umurimvyi w'umurundi kandi akiduga mu muziki atari banga umuvugizi asingombwa gusa Landry abaririmbyi benshi b'abarundi baravuga ko atamuntu ukorana nawe interview ataguhaye amafaranga ivyo bivuze ko ikiga bro cyangwa ubugomba nawe kuduga kuri amafaranga bariri naguhaye interview amanga nta namwe wamaye ni kubw'urukundo ga bro nagusavye amafaranga oya nereske je bishobora gute sho gusaba amafaranga kandi wanavyifashemo neza wagumye wenteresa ko twikora bro urakoze sana kawaida ko je nziba ngajya akazi kandi nzaho navuye kandi nzaho nahereye kandi nzaho nifuza gushika bage abantu babiri canke batatu canke 10 canke amajana canke ibihumbi bakuraba nanje barakeneye ko Landry promoter nanje ndakeneye ko bamenya niyo mpamvu ntegerezwa kububa nkubana kino kintu mfise maboko bwira rero ijambo abo bantu bavuga we ko korera ku mafaranga sinora ku mafaranga ariko nkorogira no nk'amafaranga yashoye kwitunga kandi kugira ashoye gutunga umuryango ashoye kwitunga na job bwanje nkorera kwineza y'igihugu no kwiterambere ry'umuziki kugira ashoye kubona umuziki w'indwi iranga ifashwa na Landry promoter n'abandi bako barakora neza brother biza cyane hama bro tuje kuri uno mwanya turiko waje gufata mu mugongo Sadbi Sadbi gusa abanyamitaye bose uri kumwe nawo ego bro ugo Rwanda mutsa wawe Kirumara Costos Company bagiye twakoranye vyinshi abambushe twakoranye vyinshi nako ama publicité menshi abo n'aba boss bari kuri note brother ni vyiza cyane bro nko muri uno mwuga w'ubujournaliste bro meze bien hama blaza abantu bagomba kumenya iterambere rya Landry inyuma y'ubu journaliste nikindi gihe kintu Landry akora journalisme yamaye vyinshi yamaye umukobwa mwiza ujya mwari kumwe journalisme amafaranga ujya mwari kumwe journalisme amafaranga journalisme akumenye
kumenyekana, journalisme ima abantu baramenya, journalisme ituma Landry Promoter mpindura ikibanza, ima n'icubahiro, journalisme ima vyinshi, ima no kubahwa cyane cyane mu gihe aho mbangeze hose. Ndibaza mwabonye neza ko bamagaye kuri stage kugira ashobora ko abantu bashobora kundamusa ibindi vyinshi ya. Bro, narimbajije kandi kazi kari inyuma journalisme ni till you die ari journalisme. Ni journalisme niyo tala dufise kandi niyo yatumye tuba batwege brother. Ndi nibuvuye kandi ko journalisme yamaye n'abagenzi. Yego, na ujamani tutaraheze. Nakari kazi mfise gara kinishoboye. Agatara amatara ndabishoboye. Ayisarizo no J-Star. Cause naravyizi. Okay. Bro, umuntu mbere yo muziki ndundigira akajambo kamushikiriza abarundi ngo bandanye ibindi bikogo urimo. Ico babwira nuko Landry Promoter umukozi abavuga ko turoga cyane dukoresha amangetengete sivyo ngo turafightinga dukoresha ingufu nyinshi mu gukora rwose kwiteza imbere ndabasaba ko bakora cyane bakarika amajambo kuvuga bitagira ngombwa nawe ni watera imbere bazova gukoresha imiti ariko mu gihe wa fightinze barayijoro uja mu mafware kuko dushobora kurondera aba artiste ubyo ushobora ko bazizo vyinshi nawe ushobora kuduza bazovuga ko uroga gukoresha imiti ariko nagomba kwibira ibanga abantu bose muri entertainment naburozi wari mu gihe atamuru afata ari kararoga cyangwa kuroze nushobora guhagarara cyane kumangetengete ya akajambo kamwe ku bantu bavuga kuba mu chambrette materiali hasi muri salo atani intebe ihari ubabwikiga bro ya muri salo wanje nta ntebe zihari kubera ko bitarangwa ko zihaba ushobora kuba narubutse n'amafaranga yo kuzigura ariko ushobora gusanga naho ntavyo nifuza ariko mba muri chambre na salo kandi rankwe sindavyara n'amugore mfise sinzi gituma no muri chambre mu nzu y'ivyumba bitanu kandi mbana na bari gusa ni atari bro Landry nabeshi oya ntubeshe basa kuba muri chambre na salo oya gusa nta ntebe ziri muri salo yavye nta ntebe zari muri salo kandi sinibaziriri hafi ikibazo singombwa ibiri mu cyumba cy'umuntu singombwa ko tubishira ku mateleviziyo ushobora kubiri ya sanitari hasi ariko ndaryama kandi biragenda neza woza tubwira abakunzi ba Sunlook TV gukora like share subscribe kuri channel yacu wabibabwiye nashaka ko Landry ari babibabwira bro yes abakunzi b'abatanigo bakunzi ba Landry Promoter gufunda subscribe abakunzi ba Sunlook TV abakunzi ba Sunlook TV mushikira no gwaruka ruko bakora nabonye Thierry Promoter mubashikira cyane gose no mu brother mbatari nege no gwaruka rw'u Burundi rukora cyane gwifuza gutezwa imbere n'ingabo rusanzwe rufise ndabakunda cyane gose asante sana amani mzee ciao asante sana yeah